Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye, ndabifuriza kubandanya munezerwa n'uyu mwaka mushasha dutanguye. Nashaka rero tuyage ku myigaragambyo abanyarwanda mu Bufaransa bagize, bakanguriwe na Perezida akorera mu buhungiro Patiri Nahimana kugira ngo baje kwiyamamura bavuga ku bijanye n'akarengane gakorerwa abanyarwanda, akarengane FPR ibandanya itoteza abanyarwanda bose aho bari kw'isi n'abanyarwanda bari mu Rwanda, ariko kandi na cane cane kuja kuri ambasade ya Nigeri hariya kugira ngo mu Bufaransa kugira ngo babe hafi ya ambasade bafise kwigaragambya berekana yuko bababajwe n'ingingo Niger yari yafashe zo gufata abantu bahejeje ibihano atacaha kikibagira babatoteza babirukana, kandi yari amasezerano UN yagiraniye n'ico gihugu. Ibi ni ibintu vyiza, ariko nk'uko nabivuze ukuntu muri opposition bakwiye gukorera hamwe. Si Patiri Nahimana wenyine akwiye koruganiza imyigaragambyo. Je nibaza yuko ibi bihugu turimwo aba ambasade bari buri muri gihugu, buri opposition baba bakwiye kwama bafise abantu, kira mugambwe muri opposition baba bakwiye kwama bafise abantu n'imiburiburi babiri bajejwe ako kazi, atakuvuga ngo barakora kandi kazi bahembwa n'uwo mugambwe mu gihe woba wari umugambwe wiyemera kukomeye, kugira ngo iyi myigaragambyo igeze nubwo batoronka abajayo, hariho abo bita abantu uhemba kugira ngo baze guhagarara ahantu, muhora mubibona no mu bihugu byinshi barabikora, ariko igikuru nuko message ishika. Ayo mahera opposition zitoza bayakoresha iki? Ayo mahera abarayo guprinting ivyo vyapa vyerekana akarengane, ibi vyapa bibikwa kugira ngo habaye n'indi myigaragambyo bame bafata vya vyapa nyene, ivyo vyapa bikabikwa, hagera igihe c'ikwigaragambya bakarondera abo bantu bahabwa amahera yo kuja guhagarara ahantu, yaba amasaha abiri, yaba isaha imwe, yaba amasaha atatu, bari kumwe n'abo bandi bava muri ico gihugu b'abanyarwanda, bagenda berekana akarengane bafitaniye. Kuko murazi yuko turi mu bihugu abantu benshi baba bari busy bari ku kazi, abantu benshi nta mwanya baronka, ndetse no kuvuga ngo nta mwanya baronka, abantu benshi niyo basavye uruhusha mu mwaka babaharurira incuro basivye, ugasanga n'uwari yifuza kuja kwifatanya n'abandi ntashoboye kugenda kubera azi ashobora kugenda agahomba akazi, ugasanga bimugoye kurondera kandi kazi. Ariko abo bantu iyi migambwe izi opposition bari organize bakabipanga neza, boza barahemba abo bantu basanzwe bakora ku kazi ko kuja guhagarara na ivyapa, na cane cane mu za New York, kuko aba ambasade nka benshi usanga bari za DC za New York na hariya kuri UN, bakaboza baragenda bakahahagarara, hanyuma bari kumwe n'abanyarwanda bandi, message zikagenda uko. Aba muri opposition bateza kubishiramwo bose umwete, apana kuba umwe wenyene ari we yumva iyo ziri imuhamagarira kwiruka mu bintu nk'ivyo ari umwe. Umuntu umwe ntashobora gufata igihugu, ntibishoboka. Bategeza kwerekana ubushake mu state yose, mu bihugu vyose, vyitwa ngo ni ibihugu ngo vy'Uburayi, ngo za Amerika, za Canada, South America n'ahandi hose, Australia. Bategeza kwerekana kuko mumenye neza Kagame yakinye neza. Kagame yarabanje abanyamurenge bose bahora baprika kuza kuba mu bihugu vyo hanze, bose barabivye amakesi yabo 99% yaje kw'intore, ziza ziyita abanyamurenge, mugabo zizanywe n'iki? Zije gutangaza ukuntu u Rwanda ari rwiza. Benshi murazi yuko benshi mutagira ijambo mu myaka iheze kubera bama bavuga ngo Rwanda the best country, Rwanda. Bigiye gutangura kumenyekanira ubugome bwa Kagame, aho abazungu batanguye gupererereza ukuntu yiba muri Kongo, aho batanguye abanyapolitiki bamwe gushirika umwete baza barabivuga gahoro. Ubu Kagame yaramaze kumenyekana.
za ntore zose yahaviza zo kuza batwara amakesi y'abanyamurenge. Ubu abanyamurenge bagorewe muri ariya makambi, amakesi yabo yaramaze gupfa, yaje ko n'intore b'abanyamurenge ubu bagorewe hariya, mugabo za ntore zibereye ngaha, zazanywe n'iki no gutangaza ngo Rwanda ngo the better nation, ngo Rwanda ngo clean nation. Abantu bakubura Kigali gusa bagaca bagenda bava ngo Rwanda ngo clean nation, abantu bari kushwa n'inzara. Ivyo babigizemo umwete, babikoze uko. Iyo Kagame ataba vicious ngo azarica abigaragarize n'aba bakoroni, yari yaragitoye neza cyane, yari yaragitoye gusa aciye yiyemeza, acashira igo yiwe hejuru cyane, irarengerana, imusumvye uburebure, imusumvye ubunini, noneho ikiraseruka n'ingoga baramuhinyura. Mugabo ubwa mbere yari yagitoye aho kuzarazana abantu byo hiryo nino, uraba ari hamahera, uraba ategeka kuza ku nguvu baza gutangaza ngo Rwanda. N'abanyarwanda rero bari ngaha babona aka karengane, nukubishiramo inguvu nabo bakarondera abantu bo hirya no hino, abakora shift, abarundi, abakongomani, abasomali, umuntu wese akora shift yo kumugoroba. Ntiwomubwira ngo party time y'amasaha 4 uje guhagarara umfashe dutwara ibi vyapa, duhagarare kwibarabara hadya amasaha 4 ufise ikicapa, twiyamiriza umuntu. Party time isaha ndaguhemba ayo usanzwe ukorera ngo yanke, amahera murayakoteza, mukayashira mu mabanki, mukayabika, banki zikayitorera ziyagurana abakozi abantu babo bitungira ngo kuri banki dufise aya, ababitsi banyu ngo kuri banki dufise aya, mugata cyo muyakoresha. Ubwo nigo rugamba muriko, guko ikintu kigaragara nuko inkoho ntabwo ariyo nzira ya mbere nziza yo kuzana amahoro mu bihugu. Ni decision ya nyuma mu ncamake n'uguturira, kuza gutera igihugu ngo urondera kugisubiramwo. Nivyo bakagame bakoze, murabona ko ata mahoro byazanye. Namwe muhisemo gukora ivyo kuza gutera igihugu cy'u Rwanda, bizoba ariyo decision ya nyuma yindi muvuga ngo nta kundi. Mugabo kugeza ino saha je ndemeza yuko hataragera decision ya nyuma, haracara umwanya. Uwo mwanya rero nuwo opposition zari zikwiye gufata bagakorera hamwe, bakorganiza kabisa, bakerekana inguvu. Ariko murazi ikintu nasanze kibi, iyo umuntu yarayariye kenshi na kenshi ntiyibuka abagowe. Niyo ingorane uno munsi hari nuko abantu benshi bibereyeho neza, ubuzima bwiza bwibagiza amagorwa. Yaba muza amagorwa, yaba mwana mufise abana batiga, abana bakwije imyaka 15 bataratangura niya mbere, ubu benshi mufise inguvu. Muga kubera abana banyu bavyuka, basi school zamaze kuza kubatora, kubera mufise abana banyu bavyuka, milk, go get the milk in the fridge, go get bread, nta na kimwe. Nibi vyiyi myigaragambyo harimwo nuwanka kuvyuka kare ngo ndiruhiye ngo natashe bwije. Ariko yaba abana banyu batiga, namwe naho mugenda gusa mutaronka n'impuzu ya mutumba mwambara, abeshi mubishiramo inguvu. Iyi myigaragambyo rero, banyarwandakazi, mureke ibintu vyo kwigira bangenda ndumwe. Ukabuza umuntu w'umurundi mukundanye, musabe aguha uwo musada, nkuko mutererana. Iyo hageze imanza z'abarundi, abanyarwanda n'abakongo basangamwe. Iyo hageze imanza z'abanyarwanda, abarundi n'abakongo basangamwe. Hageze imanza z'abakongo, abanyarwanda n'abarundi basangamwe. Kubera iki izo zimanza vyo kudya muja hamwe, hagera urugamba ugaca usanga umwe wese abanyamwigendako. Mwibaza bakagame bafashe u Rwanda ngo nuko babaye abanyamwigendako? Iyo bakaba abanyamwigendako nta Rwanda bari gufata. Nico gituma mukwiye abantu muri muza opposition, amahera muterera mubabaza ati ariko akora iki. Nimba waterereye bigaca bihurirana nuko ku kazi uri busy, nibarondere uwo bahayaringa aje mu kibanza cawe guhagarara muri iyo myigaragambyo. Ni capa. Nimba naho nawe ubishoboye kuriha uwo muntu udashobora kusiba ku kazi, mugabo ukabufise ayo madolari yo kuriha umuntu amasaha 4, ayo madolari 50, ayo madolari 60, yari uwo muntu agende w'umwirabure guhahagarara. Ndetse naho woronka umuzungu, guko abazungu bikundira amapati tayi, muzomuhagaze se ngo akanke ko baciye ubwenge atari njiji nkatwe. Baraciye ubwenge sinjiji nkatwe, akazi kariko kose yumvise ashoboye aragakora.
muhaguruke none muzoguma ku ma YouTube muzoguma ku maradiyo ariko uza muravuga ibintu murazi yuko aba bazungu nagiye mbona nabo bafata n'amadesiziyo iyo babonye abanyagihugu babaye karungu mudahagurutse ngo mwerekane ko namwe mubabaye muvyerekane kura baba abanyamashengero musengamo kandi ibindi navyo ibi bintu vyo gufata ubudumbi bw'amashengero y'abirabure ngo musenga ngo mu mashengero y'abanyafrika no gutumwanya muri ibi bihugu muriko murisubiza inyuma ushaka gusengera mu ishengero ry'abirabure gusa genda muri Afrika uri muri ibi bihugu utegeza gusenga mu madini abiri utegeza kuja mu idini ry'abakoroni apana kuvuga ngo nuko nguhashima ariko kurondera ntuzeye connection aba bantu Kagame arungika izi ntore ni bangahe basenga muri ayo mashengero yiwanyu yabo birabure ni bangahe basenga muri ayo mashengero yabo birabure nta numwe bose baja mu mashengero y'abazungu kurondera connection namwe mutegeza kubikora uko mutegeza gusengera naho bikunda iryo dini mama wanje wo mupasteri wawe washimye kumukubita kwa ayo madolari ya buri wa Mungu yamukubite ko mugabo umubwira ati ndicara ngaho isaha imwe n'inusu isaha imwe yindi ncenja mu ishengero ry'abazungu kurondera connection guko muri mission yo gufata igihugu twarababwiye ko abarundi twarusha abakongomani bararushe noneho mu karere bose bararushe n'aba Central Africa bararushe n'aba Ethiopia bararushe n'abagande bararushe ahantu mwarinze muremera Uganda namwe muze mwumva gasoni kuko Uganda yo yari yaravuze yuko muri abana bayo ariko na Uganda yararushe burya ndangoma ndakubwiza ukuri wokotsa ukuboko ariko ntiwokotsa mu mufugutu basanze abanyarwanda abanyepolitike bo muri FPR ari imifugutu ryavurishushe wotsa mu kijumbo urumva ubwo rero ni murihe ayo mahera abanyarwanda bakotiza mu biko bamubwira ati zana ntaco muyabika mu bigega kuko umwanya wo kuvuga ngo mugiye ku rugamba nturagera nubwo woba warageze kuri bamwe ariko ntimurahagurukira ikivunga bamwe ntibashobora kugwana bonyene ariko umwanya wo kugwana mukora demonstration uracariho kuri mwese haguruka tumira ababanyi banyu baze baraja mu ma demonstration bahagarare n'ivyapa bavuge ko biyamirije akarengane gakorerwa abanyarwanda no mu bihugu bibanye kuko umurundi akwegereye uzobwira ati ngufashe urugamba kanka nawe azoba ari intore nta murundi w'ukuri azi n'amagorwa abarundi bagenzi we bagowe mu gihugu cy'u Burundi kubera Rwanda uzobwira ati yamara uze umfashe duhagarare hajya ahantu twinginge bari abantu badukurireho ubwo bugesera yanse nawe ni intore kuko no mu Barundi barimwo b'intore n'abarundi barimwo b'intore uzomenya nawe ni intore umunyarwanda mu bantu uzobwira ati tuje muri demonstration ngo nta mwanya mfise ngo mfite akazi gose ngo zana rero amadolari 70 duhaye aringa umuntu aje guhahagara amasaha 3 ntazogira excuse yo kuvuga ngo nta mwanya afise acagira na excuse yo kubesha ngo ntiyotanga amadolari 70 ayo madolari 70 murazi neza yuko uragenda n'amahera twese dusanzwe dukoresha amahera asanzwe cyane atovuga ngo n'amahera menshi yo kuja kugira demonstration n'imiburi rimwe mu kwezi rimwe mu mezi abiri yo kwiyamamura bibe ikindi naco kwama murindira ngo muja mu ma demonstration ngo aruko ngo habaye ikintu ivyo sivyo kuko mwibuke abo nabo mubona nk'abo bagabo 8 nabo mubona muzi abandi 8 canke 10 boba baraye banyurujwe mu Rwanda mutaza atanubavugira mwibuke ko yamajwi yahora avugira abanyagihugu bayatwaye bacuma bakarasira bari abate honeste bose ubu bari mu mabohero nange kuvuga ngo mu mpimba bari mu mpimba y'u Rwanda mu mabohero bariya barabatwaye ubu ntimuzi ngo abanyarwanda bagezehe bajoja gugwa nico gituma mudakwiye gukora demonstration ngo nuko mwabonye ngo abantu kanaka ku makuru abantu bazwi na bose demonstration muteze kuyibandanya buri kwezi ibi bintu bitegerezwa guhagarara terereze tubaterere abadashoboye kuza ho muri ngo duhahagarare jewe amahera ya demonstration kabisa ndemera nzoheba gutanga amahera kuja ku rugamba guko jewe nanje sinemera ibintu vyo kwica kandi iyo ugiye ku rugamba
kenshi na kenshi ntushikira yoro enemy, ushikira umunyagihugu akaba ari ubanza kwica. Nico gituma urugamba je ntarushigikira cyane, yoba inyishu ya nyuma kabisa kabisa, ya nyuma ya mwisho. Ariko kuja kugira demonstration naje ayo maherano yatanga, muzompamagare mumbaze ati duhe rero tuhayaringa umuntu, duhayaringa umuntu mu kwezi azoza aragenda guhagarara yiyamiriza, naje nzoyatanga. Ariko imbere yuko ndayatanga nuko mu migambwe yose ya opposition mwese muzoba mwaratanguye ivyo nivyo tuvuga ngo gukorera hamwe, aho mwese muvuga ati ku ruhande rwacu dufise abaja kugira demonstration kuri iyo ambassade, abandi kuri iyo ambassade, abandi kuri iyo ambassade, apana kuvuga ngo muje kuri ambassade zimwe, abandi kuri ambassade, muje no kuri ambassade z'Uburusiya, muje no kuri ambassade za China yo no gupfa gutumwanya guko nabo bari vicious nka Kagame. Ariko mwogenda nabo nyene bakabibona ko Kagame atari umwizigirwa. Kuri ambassade zose zishoboka na cyane cyane zaba bakoroni, ari nabo babashiraho bashiraho abadigitatire, abo bantu bame bagenda guko imyaka iraheze mukotiza amahera ari ugutukana, musambura, musubiza ayo mahera muyashirahe. Mwaragize na investment ko mbona n'ubushera dusharuramwe inzoga ari Janet Kagame abanza kurunga ikifu ry'amasaka y'ivyi Burundi agapiripiri kose ko mutobura ayo mahera muyatanguza isoko ryanyu, tukabura tuvuga ati turazi isoko ry'abanyarwanda bari muri opposition badandazamwe ibintu. Ayo mahera mukotiza muri migambwe itandukanye ntimuyarihemwo abakora demonstration zikomeye buri kwezi ku rugamba. Murajayo mwese turabizi neza yuko ari abantu bakeya gusa bemeye ivy'urugamba, abandi murindiriye uwo Kagame se kazobandikira ikete rivuga ngo kubakunzi banje nkunda cyane gose, ngo opposition naka ngo ndabandikiye ndabamenyesha yuko nabakunze cyane, ngo kandi ndabakumbuye, ngo nashaka muzoze gose, ngo tuyage gose, ngo tuvugane gose ibibazo vyacu gose, hanyuma tubitorere umuti. Nivyo murindiye Kagame azokora? Kagame mutegereza kumwugarira imbibe zahakura amahera nk'uko yugaye imbibe zaha abanyagihugu biwe basumira. Mureke kwikunda, abakenyeza abategarugori. Ico kinyabufura cyo kunuma ntaco nemera. Umugore acecetse n'umugore mubi, ari danje gusumba n'umugore agenda ariyamamura mw'ibarabara. Abagore bacecetse n'abagore bari danje sana, kuko iyo umuntu atazi kikubogabogamwe mu mutima ubura umuntu atinyitse. Mwabagore mwe haguruka mukore politiki. Ubwo nta nuko mubona ko abagabo banyu barushe, abagabo bararushe. Ikindi kidisi no kuruha gusa, abagabo ubu baratinya sana. Urugamba ubu n'ubwo abagore bategarugori n'abari, haguruka mukine politike y'ukuri, mukine politike ishimangiye y'ukuri. Kuko na cyane abagore n'abantu bafise ikibabagwe n'abantu badashaka ubwicanyi. Ico ni cyambere, nico gituma demonstration nigo rugamba gwiza. Apana ngo twaruhutse ngo twagize nte, demonstration n'ingoma muzitware mugire attraction no kuba touriste. Na hari ahantu hose abaturiste baja muje murajayo kwerekana yuko Kagame ari umugesera. Hafi ya ziriya mention zabo baguze muri za tegi za Sina za California n'ahandi hose aba demonstration baze barajayo. Bonyica usumba amagufa yabari abantu mwitimi biri bishe mubitegereje. Wewe wibaza ko ubasumbiki, wabura umuhutu cyangwa umututsi, wibaza yuko usumbiki wamaze gupfa. Keretse ko Imana yari yagusigaranye ngo uri nico uzovamwo, ariko kaburi kurayimaramaza. Iyo abantu bariko bararengana ugaceceka ukanka kuvuga, kandi ukagenda urabesha ngo je ndi umukristo, ngo je ndasenga, ubura umubeshi wa mbere, ubura umunyakinyoma. Activiste wa mbere yabaye kwisi ni Yesu. Nico gituma bamwishe. Yanka karengane, yagwana n'amashengera, akagwana na leta, bose yarabanyomoza kubera ububi bwabo. Nico kirepresenta umuntu yemera Imana. Utegerezwa kuba umuntu yanka karengane, umuntu yanka ubwicanyi, umuntu aharanira kubona abandi babayeho neza. Nico kimenyetso cy'umukristo. Haguruka opposition mwese,
si Thomas Nahimana gusa n'abamukunda, si Thomas Nahimana gusa azoza aravuga ngo demonstration, si uwundi mugambwe wonyene. Mwese muhagurukire rimwe, nubwo mutovuga ngo murahamagarana muvugana ati wewe uzoja ni ukira mugambwe wose nupange, ariko muyorganize imyigaragambyo ibe very often mubakoroge. Aha kuri YouTube honyene nyene murabakoroga bakabura umutwe kugezaho n'abatito Rutaremara bahaguruka. Imagine rero mwahagurutse mukava mu nzu, mukava kuri izi ekran mukagenda ku ma office, mukahamagara ababaserukira mu mantuze yanyu mu state. Mwumva vyogenda gute? Nimba babura amahoro muri kuri YouTube, kandi kuri YouTube mutaba muri office kanaka, kandi kuri YouTube muba muri ko mubivuga mu ndimi z'ikinyarwanda gusa abazungu benshi batumva. Imagine mwagiye ku ma ambassade atandukanye no mu ma office locale atandukanye yaho muri, mugatangura no guhamagara za FBI muziha raporo yabo ba spy ba Kagame, irigo spy ba Kagame nabo bantuze izo ntore ntoragura amayugi. Ivyo byose mugatangura gukuza ko muhamagara mutanga izo raporo. Mwobabuza amahoro kugeza aho bamanika amaboko ati nimuze twumvikane twese tuba abanyarwanda. Muricara ibiyeri, amasoda, amapizza, amakaroni, ibiki, igisafuriya, ingurube, ibiki mukarya mwaheza mukigira kuri YouTube, muba muriko murariza abandi. Bari abanyarwanda bagorewe mu Rwanda. Mu Rwanda niho hari abantu bajakaye. Burya turavuga ngo abantu bari mu mashamba ya Kongo, abari mu mashamba ya Kongo bafise amahoro gahoro gusumba bari ndani mu Rwanda. Kuko abari mu mashamba ya Kongo ntibikeka ngo umugore ari karanyumviriza azoze kundega, umwana ari karanyumviriza, data ari karanyumviriza azoze kundega. Abari mu Rwanda ntibagiraho basenya, ntibagiraho bavoma, ntibagiraho. Ariko abari mu mashamba ya Kongo bobo nubwo bari nyuma y'igihugu, ibike baba barose barabirya bagasinzira, nubwo baba bahigwa, egome barahigwa mugabo ntiwombwira ko batekewe n'ubwoba kugeza bari mu Rwanda. Bohore bene wanyu bagorewe mu Rwanda, muvyerekane. Ivyo byo kubona umunyarwanda yagiye kuri YouTube akavuga ukuri kubera intimba mugaca mumwogeza, mugani w'ugiriya Madame Sylvie ngo vuga kandi akaravugira mu mwobo wuzuye intare. Mweko mutavuga muri ahantu ho kwigaragambya, ahantu hagaragara ku kibuga cagutse. Ni muvuge mubareke bari yabaceceke, ahubwo mubavugire. Mureke kuza murabuhura babafunga babasubiza uku, mubavugire. Bavuga kubera intimba, akababaro, abana babo barashonje, abagore bagenda gusa, abagabo nta nuko bagitera akabariro kubera ubwoba. Muga mwebwe sinzi n'amaposition mufata uko abangarangana, ariko ndazi yuko mwinezereza uburyo bwose bushoboka. Muga ntambabazi mugira. Opposition kanguka mukureho Kagame, mukureho umurambo wa Kagame mugani wanyu n'abambari biwe bose, mubikoreze bawutware babanze bawushingure, bahejeje bace baza basinye ko bagiye kwicarana namwe mwese mwubaka igihugu. Ibihugu bibanye twarushe tuzoguma tubanumiye se ngo nuko mubona ngo ziriya leta zacu z'u Burundi na za Kongo zishinga ngo politique diplomacy. Twebwe nk'abarundi n'abarundi kazi nta vya politique diplomacy tuzoguma tubanumira ngo tugenda ngo tipto ngo kuri politique na diplomacy. Ivyo ni vy'abanyapolitike. Ku bantu rero nkatwe duharanira uburenganzira bwa muntu, haguruka mwerekana ibikorwa. Uterekanye ibikorwa ja muri retirement ureka abandi bakore. Mureke uko gwaruka rukore bagifise inguvu. Nk'umuntu waba amaze imyaka 50 n'iyindi 60 ariko ararya, uwo yaramaze guhaga naho yogenda gahoro birumvikana. Ugwaruka nago mugira ibihe vyiza mwese, murakoze.